anje ndakubaza ikibazo kimwe kandi ukinyishura neza hagati ya Jenita na Kane ninde ukumbuye cyane ndakumbuye bose kuko mwe n'inshuti yanje undi n'umupfukanyi wanje ndarakumbwira ngo ninde ukumbuye cyane nk'ababiri nta mahitamo mbafise uvuze ubucuti Angeli ese ubucuti bwawe we na Kane naho bwigeze kumva mu rukundo rwa nyako Kevin sudi nkota ya mugubatse kuko ivyo ntabwo bikuraho nizere ko ivyo mvuze bitahuritse Kane papa we yarahira rengo kuteza kubana na Santiana kandi nakoze ibishoboka byose ariko yavyanze mama mavyihorere igihe cyagiye ntacyo tugikiza raba hasigaye iminsi 3 gusa kugira ngo byose birangire ma ubukwe ntibwarangira nabwimutse mwisubirire mu Bufaransa jewe sinzosubira kubera ko nubwo nosubira mu gihugu cy'Ubufaransa nobangiye nsize igice cy'umutima wanje ngaha mu Burundi rero ndumva nakamaro ko gusubira mu Bufaransa nse mugende mwenyene Kane ndabitahura ko buri muntu wese ateza kwakira situation yagezemo niyo mpamvu nawe kwiye kumvisha ko atampamvu nimwe ufise usivye kwakira ibintu byose bigiye kubako mama nzogukumbura cagiye uzobura mu Bufaransa mon fils nanje nzokukumbura merci ma merci beaucoup Kane telefone yawe wayisize kumusheri wawe aguma kurondera ngo hari ibintu ashaka ko muvugana papa papa ndakwibariza ikibazo mbaza ndi ngaha papa mama uramukunda cyane ndamukunda gose gusumba ibintu byose okay ndakubaza bishitse bakaguhatiriza kubana n'undi mugore atari mama uvyakira gute umviriza ivyo ntivyo nabaho ntibishoboka kuko nuwo bigerageza yoba yihenze urazi rero papa icyo udashaka ko kikubako ntukacifurize uyundi muntu kuko uwo wundi nawe ni n'umuntu ntabwo ari inyamaswa kandi yatanguye kwibona ko yakutse ariko kandi ntazi ko igitugu gikura ntigisumba izose buri gihe umuntu avuga ikintu gifitiye impamvu
ni nkuko atakintu kibura impamvu. impamvu zahiye kwari ugushigikirana mu mafuti gusa kabigira kabizi kajya imboga karitse sha ubandanye ibyo mwigirira Brighton. Yes, bro. Ndiko ndiyumvamo ko Kevin nawe wagiye kurondera Angeli. Gutyo bikamuviramo kuburirwa irengero. Kana. Ikibazo cabaye niko Kevin mu kugenda atigeze ansezera. Ngo amenye yagiye. Ariko reka nizere Imana ko azogaruka. Haba ikibazo cangira ni kuri wewe. Mbega uriko witegura gute mariage yawe? Brighton. Yes. Umunezero wa mbere umuntu agira ku bavyeyi ni cagihe abavutse. Hama umunezero wa kabiri umuntu agira ku bavyeyi ni cagihe agira ubukwe akagenda kubaka ugwiwe. Abantu mwese muzoba muri mu bukwe bwacu muzoba mwishimye, ariko abageni bo bazoba bariko barakimirira mu mitima yabo. Kane, kubera ko kuravuga amajambo nkayo bisa nkaho utanezerewe urugo ugiye kubaka. Brighton, hagati yanje n'ujya mukobwa ntabwo dukundanye na gato. Santiana agiye kubakana nanje kubwira ashitse isezerano y'abavyeyi bacu. Hama nanje ngiye kubakana nawe kubera itegeko ry'abavyeyi banje. Santiana nazi imico yiwanje, nanje kandi sinzi imico ya Santiana. Mu yandi majambo tugiye kubakana tutazinanye. Kane, kubera ko ivyo vyose wavyemeye ukemera ko biba, umukobwa mubonanye rimwe agacemera ko mwubakana, uyu mukobwa ashobora kuba atari n'umwicanyi gusa ahubwo ni maneko yatumwe n'ikindi gihugu kuza kuneka igihugu cacu c'Uburundi ciza c'amata n'ubuki. Eden yacu Imana yatwihereye. Kane, urabe neza umukobwa ugiye kubakana nawe. Abahinga mu vy'impemu baravuga yuko urugo ari ijuru rya kabiri. Urabe ntutakaza umunezero w'urugo kandi warukiri muto. Abakobwa si beza bro. Umukobwa twakundanye cyane tuzinanye bihagije, n'umukobwa nawe ubwawe udakeka. Kane, ndamuzi. Ninde? Nawe ndi umukobwa wigeze kunda atari Angeli. Kubera ko utavuze Janita? Kubera ko Janita ntabwo wigeze umukunda, ahubwo wakunda Angeli. Urazi Brighton, reka tunu kubera ko iyi ni inzoga ya nyuma je naho tugiye gusangira. Ntuvuga muri ibi bihe by'indi umusore, ariko mu minsi iri imbere ngiye kuba umugabo. Kane, ntuvyicunze kuko twese tukuri inyuma, ariko icyo dutandukaniye ko nuko tugiye kubana n'abadukunda. Ariko nawe urabe ntuzeho mu mabaro igihe cyose.
nakubonye rimwe numva ndagukunze ubugumana sinzi aho nzokura aya mahirwe ndi wa mukobwa atigirira icyizere cy'uko nshobora kuba umugore w'undi mugabo ariko kuba nkufise ntigirira icyizere cy'uko nzoba umugore wawe harabaho nzokura aya mahirwe nkahabura umukobwa mwiza cyane uri umuhungu wese ashobora kubona akifuza uri umukobwa mwiza cyane uri umuhungu wese ashobora kubona akakwiyumva twama twifuza ko urukundo ruba muri twe twama twifuza ko urukundo ruba mu mitima yacu ariko urukundo rwose rwose urukundo rwonyine ubwabwo rubicira inzira twama twifuza kuba mu rukundo nabo tubona ko bari hafi yacu bamwe tubona neza ko bari impande yacu ariko akenshi usanga abo dukunda urukundo rwabo rwibereye ahandi hantu ushobora kuba ukunda kenshi ukumva neza ko nkunze umutima wawe ariko ugasanga urukundo rwawe ruri ahandi akenshi twama twifuza gukunda bamwe tubona neza ko ari beza cyane mu maso yacu ariko rimwe na rimwe turihenda cyane urukundo ntabwo ruraba ubwiza urukundo ntabwo ruraba akaranga urukundo rwa nyarwo none ruri ngaha mu mitima yacu kandi urukundo rwa nyarwo rero rurakunda kandi rudatoranyijwe n'umuntu ibyo ndabyumva ariko mbabarira ndakwibariza iki kibazo igihe wambwira ko nkunda wabimbwiye bikwiye ku mutima si nk'uwabeshwe n'amarangamutima umbwira ko nkunda bitari ngombwa ibyo tuvuga byose byama biva mu mutima wacu nubwo rimwe na rimwe byama bituganira gushitsa Naomi ubwo nakubwira ko nagukunda nari numva neza ko nari mu mutima nari numva neza ko atacyizere nsigaranye cy'ubuzima ariko wowe warampaye icyizere umucyizere nawe narabuze kuva kera kandi ibyo ndabigushimira Kevin si bose batubwira ko badukunda ko duce tubemerera niba wowe warambwiye ko nkunda ntaca ndakwemerera n'icyubahiro naguhaye n'icyizere naguhaye niwumva ushaka kugenda ukansiga ntuzabibabwire ko Naomi yagukunze Kevin si uruvugo gusa ndagukunda cyane uburyo nanjye biriko birantera ubwoba muri ubu buzima tubayemo bw'urukundo biragoye cyane kugira ngo uruhe umuntu wiyumvamo maze nawe akakunda wowe ukunda usanga akunda uwundi uwundi nawe yikundira uwundi uwundi agakunda uwundi ubwanjye ndabibona nk'umubabaro nawe kunkunda ni byiza kandi ndabigushimira ariko ikintu ushaka gusa byo ukunda kukimurira nta kibazo Naomi ibiriko birabura umunsi je nawe turabizi ariko ibizoba ejo byo bizwi n'Imana ndagusavye ikizoba cyose ejo hazaza
uzunahure cyaba cyiza cyane kibi siko kandi n'ibintu mpaye ntabyo menyereye kunywa kandi nta n'ibyo nkunda. kandi sinkunda umuntu afata nciye inyuma kuko simba mbona ibimenyetso afise mu maso hiwe.
wamugufata mu mugongo ariko nanje nkunda umufata mu mugongo. Santiago jewe sinkunda inyama, nikundira kwirira ibijumba. Ndakubaza, ese uzokwemera kwihanganira kurya ibijumba canke inyama zizoba zaboze, canke uzoca wibwira? kandi kuba utarya inyama ntibisigura ko uwuzirya azoca zibura, ahubwo ni kwiyaranja byose bikaboneka kugira ngo uwurya inyama yoroherwe n'uwurya ibijumba yoroherwe. Reka bibe uko bishatse, kuko nivyo abavyeyi bacu bakoze, nubwo ibyacu bitandukanye cyane. Ndizera neza ko hari igihe kimwe Imana izobihuza maze bigafata icyerekezo kizima. Inkuru yo mubabaro iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Inkuru icura nimba iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Nakosheje iki iyo bwije iyo bukeye mbabazwa. Hello guys, nizere ko mumeze neza. Amazina yanje ni Elisa Kwizera, ariko umwuga nawo washimye kumera izina rya Mr. Kan. Ati nje ngaha gukora iki? Musanzwe munzi dumwe mu bagize umugwi Meja TV. Nje ngaha ndabinginga mfukama mwebwe mudukunda, mwe mukunda ibikorwa vyacu. Ndabinginze nje ngaha kubasaba subscribe yanyu. Please, wewe umaze kuyikora, respect, ndakubaha cyane. Ndakwinginge ubwire mugenzi wawe yo batarayikora adufyondere kuri subscribe. Nawe wese rero utarayikora umaze kuraba iyi video ikakuryohera, ndakwinginze ukore subscribe, comment, share, bose kandi ubashikirize ubu butumwa ubabwira ati inguteze imbere aba bana b'igihugu. Turabinginze, ni mwebwe ba bosi bacu, ni mwebwe dukorera. Rero turafukamye turabasavye mudukorere subscribe kugira ngo natwe turonke ingufu zo kubandanya dushirako ibikorwa vyiza kandi bibaryohera. Ciao ciao, yari Mr. Kan.